Hello guys, ndabaramukije uriko urakurikira Windows TV, we turiko turabana canke twabanye kuva mu gutangura ku ma video tugenda turagirante turashikiriza. Ubuheruka twararavye ngo setting zike canke parametrage zimwe zikorwa gute. Reka ngo dusubire twibukanye tuheze tubandanye na parametrage zindi zikurikira. Reka tuje muri Chrome yacu, ushobora guca muri Google bivana na ntuzeyi wawe na navigateur uhisemwo, tuyugurure. Tuyuguruye no kuvuga aha je nshikiye kuri chaîne YouTube sanzwe nkoresha canke sanzwe mfise atari imwe yeje twariko turakoresha. Nakubwiye kugira ngo ushikire kuri chaîne yawe winjire muri YouTube studio, twandika youtube.com/studio gucyane ugacugira recherche. No kuvuga wewe ahanshikiye ushaka kudashikira aho ushikiye ugashikira ahantu hameze gucyanye. No kuvuga umaze gushikira ahantu hameze gucyanye, ikintu cyukora ucufyonda kutu tuburugu dutatu kugira ngo ushikire kuri iyi tableau ndimwo. Uturungu dutatu two hejuru umaze kudufyondamwo, umaze kudufyondako ucumanuka ino musi ahantu murabona ngaha handitse ngo desktop site, ushire kwa B kugira ngo ushobore kuronka tableau imeze nk'iyi. Okay, no kuvuga ibihejeje kubera ko murabona yuko nashikiye ku yindi chaîne atari ya yindi twariko turakoresha canke iyi chaîne isanzwe ikora, ucufyonda mwiyi nawe ushobora gushika ugasanga ufise izindi chaîne nkanje, ucufyonda mwiyo profile, sinzi ko mwahabonye mwiyi profile ngaha hejuru uyifyonzemwo, ucumanuka ucugenda ahantu handitse switch account, ngaha handitse switch account canke changer de compte mu gihe telefone yawe iri mu gifaransa. No kuvuga aho duca tuhafyonze urabona ko hacatonda izindi konte zitandukanye. Murazi yuko iyo konte twakoresheje ikonte atana kimwe irajako niyo yiyi ariyo yitwa Joseph ngiyi ngaho. No kuvuga uca uyifyonzemwo urabona ko iciduga ruguru ikaba ariyo ikigirante ikija gutangura. Okay, no kuvuga ko wamaze gushika kuri ya konte nikuko nawe ushitse kuri konte yiwawe, duca tuyifyondamwo hagati mwiyo profile hejuru. Iyi ngiyi profile ucufyondamwo ugafyondamwo hagati. No kuvuga ikizana nka bya bindi vya mbere. Ubu ntituja kuri switch account canke changer de compte, ngebona ko ngaha banditse changer de compte kubera iyo konte iri mu gifaransa, ariko irya mbere bari banditse switch account kubera iri mu congereza. Duca tuja ahantu handitse YouTube studio ngaha, aha munsi handitse ngo YouTube studio. No kuvuga niho duca dufyonda tugaca twinjira muri YouTube studio yacu, kuri ya chaîne yacu kugira ngo tugire ama setting. Ngira marabonye nubwo twabigize tugasettinga kubera ko tutavyemeje ntibishobora gushoka bijamwo. Naraberetse yuko ushitse ngaha duca tuja kwa aka kantu umenga n'agakaramu ngaha, tukagiye kugafyonda, mugafyonze gaca katuzanira ya tableau nk'imwe twarimwo ejo. Ngira murabona yuko haba kuri ya cover canke ya photo de couverture twashira akamaro nta na kimwe kiriyo. Ibi byose amazina kubera atana kimwe twamodifye twahinduye, ivyo vyo vyagumye kungene. Mugabo no kuvuga iyo tubihindura, niyo ndabihindura kuko tutavyemeje ntibishobora gushoka bijayo. So ica photo de profile de couverture nibaza iyi setting twongera nk'abayibangiriye gato kugira ngo mu video ikurikira duce turaba ngo mbega ni gute dukora photo de couverture YouTube canke bana YouTube, kuko narababwiye ko ifise amadimension yayo. So reka tubandanye. Ni kuvuga photo de couverture akarori ndayifise nshobora kuyishirako, nk'akarori nari naberetse ko uca ngaha kuri importer ugaca ufyonda ikikujana mu magaleri ya telefone kuja kurondera
ifoto ushaka kujana kuri foto de couverture y'iyo ntuze yawe, iyo YouTube yawe, kw'iyo couverture. Hanyuma twari twabonye ibintu vya identifier, ibi ngibi twarabivuzeho. Uwutabikurikiranye nibaza ko video irahari. Ni nkuko ushobora kumodifier ifoto de profile canke ukayikurako ukayisuprima. Description twarabonye icarico. Naraberetse ko iyi ari ntuze ari liye y'iyo YouTube yawe. Aha ni ajouter des liens, ngaha kwa ajouter des liens narababwiye ngo ajouter des liens, murabona ngaha munsi hari amakorodone, ni ukuvuga ngo ni hahantu umuntu ukerekonka ashobora guca agashobora usanga afise ibindi bikorwa ku zindi mbuga dufite kuri Facebook, Instagram, TikTok n'ahandi. Aho uca winjizamwo za liens canke ama link ukuye muri za mbuga ukoresha, kugira ngo umuntu ariko araraba YouTube yawe hariho ahantu uca muri description uriko uraraba video bakakwereka ama link canke ama lien yose afise, kuburyo bwuko ushobora kumukontakta canke ugashobora guca ugenda direct kw'izo zindi mbuga ziwe akoresha. Anyway, reka rero uno musi tubandanirize n'ahantu hitwa ngo setting. Murabona ngaha, naza ko muhabona, tugende murabona iyi parametre, iyi parametre iri ngaha, reka umuntu azuminge kugira ngo biboneke neza, so ico nakubwira, don't worry kw'ico ca profile, kw'iyo banner canke iyo couverture. Kuri video ikurikirana uzoca ubitahura ukuntu yikora n'ukuntu dutera tuyishira. Nibaza ko ivyo kuyishiraho vyo vyoroshe cane cane icigwa c'ukuntu bayikora. Rero duce tuja ngaha mw'iyi parametre, nabwiye ko hari setting nyinshi ziba zitandukanye, mugabo tugende bukebuke. Ngiyi duce tuyifyondamwo, duce turaba ibica bigirane, ibica biza. Okay, ni ukuvuga mw'iyi parametre ubwa mbere hari ico bita parametre general. Iyi parametre general ni ukuvuga iki? Turabonamwo unité par défaut. Aya n'amafaranga, ni ukuvuga iyo uriko urahembwa uhitamwo, murabona n'amafaranga menshi ubwoko butandukanye, ariko YouTube mu guhemba iyo umaze guparvena gukwiza baba subscribe 1000, ugakwiza ya ma time watch canke amasaha umaze kurabwa ashika 4000, ukaaplyinga ico twita monetisation. Vyose naza ko tuzogenda tubibona. Aha niho uhitiramwo amahera, mbega izoguhemba mu mahera ubwoko ubu. Ngira murabona ko ngaha ni dollar ya Etats-Unis, nibaza ko ararya amadolari dusanzwe tumenyereye. So duce tugera ngo iyikurikira, duce tuja ngaha, ni ukuvuga aho hari ahambere. Murabona ko yari iyi parametre general ya mbere. Reka tuce tuja kuri chaîne, parametre ya chaîne. Okay, ni ukuvuga uca ugenda mw'iryo jambo, iri jambo chaîne, tugaklikamwo ariryo ryiri, tukarifyondamwo, tugaca dutegereza. Okay, hari ikintu gikomeye cane ku bijanye n'izi mbuga nkoranyambaga. Nagomba nkubwire, nko muri East Africa turimwo, ni ibihugu bikeyi vyemerewe monetisation. Ni ukuvuga ngo uri mw'ico gihugu ushobora gukoresha YouTube ikazoguhemba. Niyo mpamvu ngaho ukiriko urakrea chaîne utegerezwa kubiregera canke kubihindura hakiri kare, kugira ngo iyo chaîne yawe yerekane ko iri mu kindi gihugu. Ngira murabibona ngaha, aha hatangura ngaha nta gihugu kirimwo, ntaco turaselektiona. Reka duce turaba ngo mbega ibihugu vyemerewe, ni ukuvuga ibihugu biri ngaha nivyo biba vyemerewe gukora monetisation, nivyo YouTube yemerera yuko umunyagihugu wavyo ashobora kugira nte, ashobora gukora YouTube channel akazohembwa, ni ukuvuga akaaplyinga monetisation ari mw'ivyo bihugu. Reka duce duklika kw'aka gafreshe kakamanuka kugira ngo turabe ivyo bihugu mbega nibihe. Okay, murabona ibihugu Afrique du Sud, Algerie n'ibindi vya za Australie zindi zitandukanye. Reka rero twebwe nk'akarorero, ni nkuko ushobora kuyishira, ni ukuvuga wishira mu gihugu icarico cose ushaka, bivanye na choix yiwawe. Essentiel nuko uba wahisemwo igihugu kiri monetize, ishobora kwemera monetisation. Kuko nk'akarorero, ngira murabona ngaha kw'iyi liste nta Burundi mubonamwo. Okay, mu bihugu vya Afrika harimwo ibihugu bike. Kenya irimwo,
Uganda irimwo, za Argentine n'ibindi bindi, mugabo muri Afrika nka par exemple East Africa harimwo ibihugu bikeyi. Reka je par exemple iyi chaîne yanje reka ndayishire kuri mwabonye Uganda ko irimwo, ngiye murabona Uganda ikurikirana na Pakistan n'izindi uko nariko ndakibabwira, mugabo si nyinshi. Ibihugu vyo muri Afrika ni bike YouTube ishobora kwemerera yuko abanyagihugu baho bapurayinga monetization. Ico naco nzokibasigurira hanyuma, impamvu atari ibihugu vyose vyemerewe gukora monetization. Nubwo tuba turiko uba uriko urabamamariza canke uriko urabafasha, tuzorabira hamwe impamvu hari ibihugu vyinshi bitemererwa gukorerwamwo monetization. So reka je igihugu mpitemwo, reka ngiyi je mpitemwo Etats-Unis par exemple, nawe ushobora guhitamwo icarico cose ushatse. Nukuvuga mu kugihitamwo ico gihugu uragira nte, ufyonda mw'ico gihugu nyene, ufyonda mw'iryo jambo ry'ico gihugu uba uriko uragira nte, uba uriko urarondera. Ngiye Etats-Unis, reka ibe ariyo ngizeko. Nukuvuga ngaha ngo namaze kugira parametrage, bisigura ngo igihugu, iyi YouTube channel yanje ihehe, iri muri Etats-Unis. Okay, izi n'izindi parametre zigiye zitandukanye, vyose tuzogenda tubiraba. Aha muri accès aux fonctionnalités hariho ibintu bita ngo fonctionnalité standard. Fonctionnalité standard ngiyi, sinzi ko muri kuyibona, ngiyi fonctionnalité standard. Nukuvuga ngo niya wamaze kugura chaîne, nukuvuga ngaha tugeza urashobora gushirako foto, umaze kuronka ubumenyi bwo gushirako foto urashobora gushirako foto, ariko ikibazo kihari mu gihe ukiri kuri etape ya mbere utaraja kuri etape ya kabiri ariyo bita fonctionnalité intermédiaire, ifoto video ntushobora gushirako video irengeje iminota 15 canke ishikana iminota 15. Zari za video ntonto udashobora kurenza iminota 15. Iki naco tuzokigarukako ukuntu tugira verification. Iki naco murabona ngaha hejuru ko ariko V kandi hari coloré na vert handitse ngo active. Aha kugira abakiriya aha kabiri tuzokora ico bita verification YouTube verification. Tuzokirabona naco ukuntu tugira ngo verification ya YouTube channel. Okay, nukuvuga ko duhejeje mu gihe wahejeje ivyo uriko urakora uragira registre kugira ngo bigire nte, bigumemo. Nukuvuga ngo karorero izo setting tubanze tugarukirize ngaho. Narababwiye ko duteza kugenda tugira setting zigenda nke kugira ngo tugende dutahuranye. Dusubire gato kuri ca kintu ca profile kimwe nakubwira. Nukuvuga ngo iyo uhejeje kugira byose, kwiyi bana ugaheza byose, ugasetinga byose bigahera, ucuja hehe, ino hejuru murabona ahantu handitse ngo découvrir kwa nukuvuga mu gihe hagize ama modification. Okay, nukuvuga ngo mu gihe uhejeje kugira ibyo gukora byose, wahinduye ya bana, wahinduye ya photo profile mu gihe ubikeneye, wahinduye rya zina mu gihe ubikeneye, wahinduye iyi nabwiye ko idahinduka, identifier yo ntibihindura, washizemo ya description, washizeko y'ama email, wagize za parametrage zose zigenda zitandukanye. Nukuvuga uca uhejeje byose kugira bigumemwo, uca uduga ngaha handitse ngo publier ce publish, bibanye n'ururimi rwawe irimwo, ukabwize ukaba urahejeje izo setting uba uriko urakora. Hanyuma ubukurikira ngo tuzoca turaba ngo mbega bana YouTube bana yo tuyikora gute, tuyishirako gute, duce tubandanya tumarire na parametre. Nibaza ko basigaye zisigaye duce tugenda ko tuzimarira, hanyuma ngo dutandukire n'ibikurikira cane cane kubijanye n'ukuntu umuntu ashobora kwa uploadinga amavideo
turabe n'amataye canke amasitile y'amavideo ari autorize k'urubuga rwa YouTube. Ndaguhaye ikaze na karibu rero, ukaba wankurikiranye wanteze ugutwi, ico ndagusavye gira subscribe, ico kintu ndakigusavye gira subscribe kw'iyi chaine YouTube yacu kugira ngo tubandanye tubandanye twese turiko turakurikirana ivyigwa bitangwa na Windows TV. Naho gutaha rero, naho gutaha kuri video ikurikira kugira ngo tubandanye na parametrage zikurikira.